jewe ni diplome ni master mfise je ndibaza yuko ntobura akazi ariko détrompe-toi urashobora kwicara ukabura ukamuri kura depose ukabura n'uguhamagara. Hari abantu benshi bagwa ama depression kubera iki bagiye kudepanda ku vyo bafise, bagiye kudepanda kuri kaka diplome bavuga ati jewe n'amadoktora mfise ntivyoroshe rimwe na rimwe biragoye singiye kubabesha kuko hari aho Imana ikubwira ibintu bigoye gutahura nabo muri kumukiyumvira uhera naho hereza ariko igihe cyose uteye intambwe ya mbere yo itereza isigaye ya ntambwe ya mbere niko guca bugufi. Hari abantu bavuga amajambo make ariko igihe cyose bavuze bacira umuriro canke bakareka kuvuga gusa ko abo bantu bose babona umenga ntibangana bumva umenga ntibo baganiriza ugasanga muri ujya muntu hari abantu bavuga kumva abantu baranezerewe ashobora gufata decision akavuga ati je ngira mpore gwe d'ailleurs kumva burya twaremewe kugira ngo tugirire neza abandi nitwa ibintu turonka n'amatana dufise sayi wacu tu ne peux pas appliquer tes talents sur toi-même umva ko ukubaha abantu utabanje gutandukanya umuntu wariwe umva ko ari kiremwa c'umuntu umva wo mwubahiriza rimwe na rimwe haraho umenga umuntu yadukoreye ikintu umenga yategerezwa kugikora yego umenga ntitwogaruka tumubwire urakoze cyangwa uragiye ahantu muri alimentation baraguservier neza cyangwa muri restaurant umenga ntiwovuga urakoze kubera ngo wamuhaye amafaranga umenga ntiwogaruka uvuge merci nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga igihe cyose dukoreye inzira zacu uhoraho arazorosha arorosha inzira zacu rero novuga ati uhoraho ntiwatuma SSH TV turabaramukije twari tubakumbuye. SSH TV Seek and Save Humanity ca kigo citwararika imiryango kuvuga ubutumwa bwiza bukiza. Uyu munsi turi muri salon d'Esther ndafise umushitsi witeka duhava tuganira ikintu gikomeye cyane citwa uguca bugufi. Uguca bugufi ngo ni ubushobozi bunyegeje, une puissance cachée. Tugomba kuganira ku kintu citwa uguca bugufi cyane cyane uko twabonye ari ingeso nziza yazigamye Esther ibwami. Esther yari umukobwa aciye bugufi akiri n'umukobwa akiri ko arigishwa akiri ko arategurwa ngo yarubaha Moridekayi yagumye ahanurwa yagumye aciye bugufi hageze yuko atumigwa ibwami. Turabona ko Esther yagiye umutima utuje ngo yagiye ajanye ivyo Moridekayi yamuhaye gusa yakurikije ico Moridekayi yamutumye. Esther ageze muri bwami yagumye ari umwamikazi aciye bugufi yagumye yubaha oncle wiwe kandi Moridekayi yarakira umunyezamu security kw'irembo ariko Esther ngo yarakimwumviriza yaragihanurwa na Moridekayi. Esther hageze no kuja gutumbera umwami yakoresha ubwenge aciye bugufi hageze no gusengera ubwoko bwabo yagumye aciye bugufi. Yari bwami hariya ariko yatumye ko babandi basigara hariya wa muryango wiwe ntiyaciye agira ubwibone ati bajya nitukiri kumwe yagumye aciye bugufi yongera atuma ko babandi ati muze dufatanye gusenga ndi ngaha namwe mari hariya ariko dusenga Imana. Guca bugufi kwabaye ubushobozi bwamuzigamye muri iyo nzira yose. Uyu munsi rero ngire ndaba présente umushitsi witeka mfise tugire tuganire kuri iyo theme yo guca bugufi. Yitwa Madame Nadege ahubwo ndamusabe wenyene yipresente. Nadege wotubwira mbega urinde? Murakoze cyane mbanza kubashimira ko namwanyizeye mukantumira muri iki kiganiro niteka kuri jewe. Ku mazina yanje nitwa Irambona Nadege nkaba nubatse nkaba mfise abana babiri Imana yampezagije abana babiri
umuhungu n'umukobwa, nkaba mfise umushinga ntaho umwe, nkaba asanzwe nkorera ishirahamwe ONG, ariko nkaba nikorera n'ivyanje. Ndakora mu bintu bijanye no gushariza abantu b'abadamu, ama accessoires y'abadamu. Ego nkaba nkunda Imana, ndakijijwe, ndakunda Imana, kandi ndi umuntu Imana iri kurigisha iri jambo rijanye no guca bugufi. Ndacari muri processus, kandi nukuri ni ikintu kitoroshe, ariko ni ikintu ciza kiri mu intsinzi. Ikintu ciza cama kiri mu intsinzi. Yego. Mwumvise ko Madame Nadege n'umuntu asanzwe ajejwe vyinshi, afise urugo n'abana babiri n'umushinga ntahe. Rero ga Nadege, vy'ukuri ntivyoroshe nk'uko wabivuze, kuko umuciwe bugufi uri hagati muri ivyo bintu. Uvuye kumbure ku kazi uri umutegetsi, ushitse muhira uri umukenyezi, ushitse kw'ishengero uri umurongozi, bigenda bihindagurika, ariko ivyo bintu vyose nukuri umuntu abibamwo ate? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Nkuko mubivuze, ni ibintu bitoroshe gufatanya, surtout iyo uba ufise abana bakiri bato. Mfise abana bakiri muri primaire bose, urumva baracakeneye attention nyinshi y'umuvyeyi. N'akazi novuga yuko akazi nakontu biravye, n'akazi kamfatira cane gose. Ushizemo rero n'urudandazwa nsanzwe nkora, ni ibintu bisaba n'ukuri kuba ufise umwanya uri très organisé, upanze neza. Rero novuga yuko vyose je ndabishobozwa n'Uhoraho, ndabifatanije n'ibikorwa vy'Imana, ndabishobozwa n'Uhoraho, kuko mu masengesho, mu kubana n'Imana ndaharonkera ubumenyi butari buke. Imana irama orientation, ukuntu nkwiye kubikora, ukuntu nkwiye kujera umunsi wanje ku munsi, abo nkwiye kuraba, aho nkwiye gushira priorité par jour, ama contact ntegerezwa kugira, bigatuma ngira umunsi wanje ukoroherwa, kuko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, igihe cyose dukoreye inzira zacu Uhoraho azorosha, arorosha inzira zacu. Rero novuga ati Uhoraho niwatuma bikunda. Amen, amen. Kuko jewe nka Nadege vyogera ahantu bikancanga, hari n'ivyonanira, ariko Uhoraho abana nanje kandi akanshoboza ku munsi. Yego, murakoze. Ego, reka dusome ijambo ry'Imana. Yego. Reka dusome ijambo. Aho hatumiye niyumvira cyane kuri iki kintu cyo guca bugufi. Mu Bafilipi igice ca 2 ku murongo ugira gatatu havuga hati: ntimugire ico mukorera kubwo gukebana canke kwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko uwundi amuruta, kandi umuntu wese ntiyiyumvire ivyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivy'abandi. Iryo ni ijambo ry'Imana riduhanuye uko. Hariho n'indi nasomye mu Migani 11 ku murongo wa 2, naho haravuga ngo ubwibone ngo buje niho haza guteterwa, ngo ariko ubwenge bubana n'abicishije bugufi. Iri jambo cenda gibuka ko rubwiye ati ubwenge bucana n'abicishije bugufi. Mwumvise ibikorwa Nadege afise, ingena panga umunsi wiwe ko abishobozwa na Mpwemu Yera. Ikintu cyo gupanga umwanya rero kirakomeye. Uri umumama, uri umukozi ku kazi, ufise nawe utwo wikorera uhavura ku mugoroba, ufise n'ibikorwa vy'Imana, kandi ivyo byose usanga ku munsi hari ico bikorako. Nubwo n'ubwenge n'ukuri budasanzwe. None ga Madame Nadege, umuntu aciye bugufi, mbe umuntu aciye bugufi, umuntu yo mumenya gute?
mbega umuntu muremure cyane birakunda ko aca bugufi. Mbega guca bugufi nuko kumbura uvuga make utavuga canke utatwengera hejuru canke hari abantu ubona umengo bama bagenda bahengamitse umutwe bafise ukuntu bifashe neza amaboko. Mbega guca bugufi vy'ukuri umuntu aciye bugufi umuntu yomumenyera kuki? Murakoze cyane. Ikintu ca mbere ku muntu aciye bugufi nuko ubwa mbere arongorwa n'Imana. Kurongorwa n'Imana niko guca bugufi, kuko iyo Imana mugendana ukemera ivyikubwiye. Kuri ijambo ry'Imana rivuga hamwe Mariya yabwiye bajya abantu kujya munsi mukuru kujya mariage, ababwiye ati ngwivya yica babwira mu gikore. Aho kajambo rero karakomeye cyane mu guca bugufi, kumva ivyakubwiye umwe mu Imana akubwiye, ama instruction y'Imana ukayagenderamo, niko guca bugufi. Ntivyoroshe rimwe na rimwe, biragoye, singiye kubabesha, kuko hari aho Imana ikubwira ibintu bigoye gutahura. Nabo muri kumukiyumvira uhera naho hereza, ariko igihe cyose uteye intambwe ya mbere yo itera izisigaye. Ya ntambwe ya mbere niko guca bugufi. Rero umuntu uzomumenyera ubwa mbere na mbere yuko yumvira Imana agakora ivy'Imana imubwiye. Uwo muntu nawe aba yitandukanije n'abandi, ntabasa n'abandi. Rimwe na rimwe mu biboneka gucyanya abantu bashobora no kumwiyumvira ko bitari byo, bakibaza yuko umenga ahubwo n'umugarariji, ahubwo yasaze. Ariko ndakunda Imana, la fin, iherezo ryamara ryiza misi yose. Isigara abantu bose bumva umenga hari ijambo rivuga ngo abantu 10 ngo bazova mu mpingo y'isi yose, ngo baze ngo bafate ubuyonga bw'impunzu yawe, ngo bavuga ati turashaka kumenya Imana yawe, turashaka utujane kuraba iyo Mana yawe. Iyo niyo fa umuntu wese aciye bugufi mubako. Abantu bose bashaka kumenya Imana yiwe, bashaka gusenga iyo Mana yawe. Kubera iki? Kuko iherezo ryamara ryiza ku muntu aciye bugufi. Rero iyo niyo sinya ya mbere ivyamwa bimuva ku uwo muntu. Guca bugufi nkuko babivuze, si kugenda wunamye, si kuvuga amajambo make. Hari abantu bavuga amajambo make ariko igihe cyose bavuze bacira umuriro, canke bakareka kuvuga gusa ko abo bantu bose babona umenga ntibangana, bumva umenga ntibo baganiriza, ugasanga muri yo ntari ntiyumva abo bantu, yumva umenga arabaruta. Canke wa muntu avuga amajambo menshi ugasanga avuga menshi kugira hoza abandi, ashake gupruva abandi. Ariko siko bimeze. Umuntu wese yizera uhoraho, umuntu wese agendera mu nzira z'uhoraho Imana, kuko umwe wese afite uko yaremwe. Hari abavuga cyane, hari abavuga buke buke, hari abagenda bajyaruka bakora ibintu binyarutse, hari abantu bakora ibintu buke buke. Abo bose Imana yafise ukuntu bagenderera, irafise ukuntu ibaha ama instruction nkuko yabaremye. Nivyo bakamenya rero ukuntu baca bugufi bakexecute ama instruction y'Imana, kandi igihe cyose bigenze uko onye bihera neza. Abantu bose barashinga intebe bakavuga ati nukuri ujya muntu Imana yashize indirimbo sha mutima wiwe, bose bakamuraba ngo bagashima uhoraho. Hari ikintu uvuze giciye kinyibutsa ko umuntu urashobora kumuraba n'ivyo ukabona tujya muntu avuga menshi arishima. Ngarutse cyane cyane kuri ba bantu bita ngo abasangya, n'abantu bakunda gutera inkuru, n'abantu aho bashitse baracokoza abantu, bama bafise ico kritika canke banegura canke bashima, n'abantu badakunda ahantu hari agacerere. Mbega ubwo muntu w'umusange burya biramworohera guca bugufi? Ko wamusanga abantu baca babavuga ngo ngo ujya muntu arishima nawe ngo ntashobora guceceka, ngo ashaka kuvuga wenyene. Bajya abantu ese birabakundira guca bugufi? Niko baremwe, kandi Imana igihe iturema d'une manière parfaite, muri image yayo. Rero ujya muntu hariho abantu bavuga kumva abantu baranezerewe, bashitse ahantu abantu bose bakumva buzuye umunezero. Uwo muntu atanaje mukumva mwoja kumurondera kuko avuga ibintu biryoshe,
arabatwenza mwese ahubwo aho zumenga aho hantu hari kiriyo yaba ari impano yiwe rero kandi igihe cyose yumva ahantu hose ari yoremesha abantu akabatera amakuru aba ariko araba mu mpano yiwe kandi aba ariko arubaha ariko araca bugufi yubaha icyo Imana yamuremeye kuko ashobora gufata decision akavuga ati je ngira mpore gwe d'ailleurs kubera iki baguma banyumviriza kubera iki hari aho satani agutera akagushamwa ivyiyumviro kubera iki bajya abantu nabo bibaza ko je ndakajuwe agatangura ku develop ivyiyumviro bitari ivyo ariko umuntu uzomumenya gute igihe cyose ahoze igihe cyose ahoze biramugora aramererwa nabi muri urabona ko ataguwe neza abatanguye kubaho ubuzima ataremewe kandi akacabaho une frustration akaba une frustration pour lui-même akabaho na frustration ku bandi bantu ego hariho umuntu uwo muntu yavuga amatangazo ahantu mu isengero muri paruwase kanaka hanyuma acagenda yarabikunda cyane hageze amatangazo warabona yuko hagurutse abikorana umunezero mwinshi cyane gose byari mu maraso hama hari agakosa agakoze nawe ngira agakoze atabizi yuko akoze ikosa hanyuma baca baramuhagarika bamubwira ati padiri avuga ati ntuzosubire kuvuga amatangazo wewe waratubabaje banzu wicara urindire nukuri yaragiye arasaba ikigongo arafukama nukuri aragwara araremba kubera iki bari bamuhagarikiye umuhamagaro uwo rero ntiyumva ari uwundi yari kugenda agavuga ati okay padiri arampagaritse reka ngende kubikora ahandi reka nje kurondera ahandi ndabikora ko ndi umuprofessionnel abantu bose bankunda mpagurutse kuvuga amatangazo abantu bose bakoma amashi yari gufata ingingo akaja kurondera indi paruwasi ariko yaremera aca bugufi aragenda imbere ya padiri kuri kaga paruwasi gatoya arasaba ikigungo ati nukuri padiri mbabarira aramara igihe padiri arabona ati nukuri umuntu n'umuhamagaro wiwe reka ndamureke n'ahandi nukuri agiye kuremba n'abagenzi inshuti n'abagenzi baramusabira ikigwa ati nukuri yabikoze atavyazi mubabarire aca aramusubiza mu gikorwa abona kuronka amahoro aho nyene rero nciye mbona ikindi kintu kiranga abantu baciye bugufi bazi gusaba imbabazi ego bamenya kwiyumvira bagatora neza ati aha hantu ndakwiye gusaba imbabazi cyane kandi n'abantu bahanurwa kuko abandi banyeshengero bari kuza kumbwira ati warakosheje yari gushatangura kwisigura abantu badaciye bugufi bamafise insiguro ku makosa ntibemera guca bugufi ngo bahanurwe hama basabe imbabazi nico ni kintu umuntu amenyera cyane umuntu aciye bugufi yego sinzi ikindi umuntu yomumenyerako ikindi naco kuko twumvise neza ko atari kuvuga amajambo make si uko utavuga udatwenza abantu utavuga byinshi ko ubuciye bugufi ikindi naco ni urukundo ico cyategerezwa kuza imbere umuntu afise aciye bugufi arakundana yumva yuko yogira neza uwundi yumva yuko uwundi kugira ijambo ry'Imana rivuga ati nko mwabisomye ati mwumve ko urutwa na mugenzawe icyo rero kirakomeye cyane gose kumva yuko mugenzi wawe yoza imbere yawe kumva burya twaremewe kugira ngo tugirire neza abandi nitwa ibintu turonka n'amatana dufise sayi wacu tu ne peux pas appliquer tes talents sur toi-même biragoye ko appliquer impano gukorera ku mpano Imana yaguhaye ku buzima bwawe wenyine ubikora kugira ngo ubiha abandi naho bikuzanira umusaruro rimwe na rimwe bikanaguhemba ariko ivy'Imana yaduhaye kugira ngo tubikorera abandi rero ufise urukundo wumva yuko ukorera abandi wogirira neza abandi wumva ko ukubaha abantu utabanje gutandukanya umuntu wariwe wumva ko ari kiremwa c'umuntu wumva wo mwubahiriza guhera yaba ku kazi guhera kujya mu city akwakira ku muryango uramwubahiriza apana kumubwira uko ushatse apana kumurandagura hari abantu tuza dufise ama frustration yacu ugasanga dushatse kumurandagura kubera ikikumbe uzi ko ataza kukwishura kubera ari vulnerable kumva umenga uwo mutakwishavu ryawe ryose wo mubwira uko ushatse
ico ni ikintu kibi cyane, mwubahirize kuko nawe ni umuntu imbere ya vyose. Hama ikindi naco, umuntu yamara umuntu hajya aragufise kububasha, rero ca bugufi imbere yiwe kandi umwubahirize. Hari ikindi kintu tubonye, dutahuye ko umuntu aciye bugufi, ikintu ca mbere agira urukundo, akunda abantu bose. Ni kuvuga ngo yaba umukuru yaba wa wundi wa mukozi mutoyi, akunda abantu bose akabagirira neza. Umuntu aciye bugufi akunda abantu akabagirira neza, atarinze kurindira ico bazomusubiza. Ni kuvuga ngo ntuja gukunda gusa wa wundi kubera uziti kumbure hari ico yompa. Uravuze ikindi kintu gikomeye, umuntu aciye bugufi aha agaciro umuntu wese. Ni kuvuga ngo azi kuvaloriza ubuzima bw'umuntu wese, kuko nawe nyene hari ico yomumarira, hari ico yomukorera. Nico ni ikintu gikomeye. Numva umuntu wese ashaka kubaha Imana, ashaka kugira caractère ya Jésus muri we, kuko n'ubundi nico twahamagariwe, akwiye kwisuzuma kw'ivyo bintu abifise, ko afise uguca bugufi, ko twumvise ko ubwishime Imana ntubukunda. Menya ko ukunda abantu, uha agaciro umuntu uwo ari we wese, kandi ukorera iciza ntukimukorere ngo nuko hari ikindi umwitezeko. Hanyuma twumvise ubwa mbere naho nyene batubwiye ko umuntu aciye bugufi amenya kugira imigenderanire n'Imana, kuko Imana ntiwomenya ingene uyubahare gutagira imigenderanire nayo, utaganira nayo ngo umenye ico ikubwiye n'ico igusaba. Ni kuvuga ngo ni obéissance à la parole de Dieu, à la parole Rema canke à la parole Logos. Nuko umenya kubaha Imana. Ikindi naco no kongera ko kugushima, kwiga gushima, ukagaruka ugashimira umuntu, nuko no guca bugufi, kuko rimwe na rimwe hari aho umenga umuntu yadukoreye ikintu umenga yategerezwa kugikora. Yego. Umenga ntitwogaruka tumubwire urakoze, nivyo umenga ubusubiye hasi. Nk'abakozi mu nzu badufasha ibikorwa, ugasanga yagukoreye ikintu neza, ntugaruka umubwira turakoze. Ugasanga cyangwa uragiye ahantu muri alimentation baraguserviye neza, cyangwa muri restaurant umenga ntiwovuga urakoze kubera ngo wamuhaye amafaranga, umenga ntiwogaruka uvuge merci. Ubwiye ujya muntu merci, hari ikintu gisigara mu mutima wiwe, arumva yuko nawe yakoze neza, arumva yuko nawe ari uw'agaciro, bikamutuma nawe bikamutera intege yuko azokora neza ejo. Rero ijambo merci ni ikintu gikomeye cyane muri iyi mirite. Yego, ijambo ryitwa kuvuga urakoze, kuvuga merci. Ubwira umuntu wese yakunejereje, yagukoreye akantu, ukamubwira ati merci, kuko nubwo yobora umukozi wo mu nzu wumva umenga ni itegeko ko agukorera ico kintu kubera umuhemba, ariko twige kubabwira merci. Hari ikindi mpora numva bavuga cyo gushira uwundi imbere yawe, cyo gupfa. Turatwumva Bibiliya tusaba ngo dupfe ku bwacu, hama dushira abandi imbere. Ico kintu nacona ugira ngo kiroroshe? Si ikintu coroshe utabishoboje na mwe muyera, kuko ubiravye ku isi umuntu wese arikunda. Arikunda, niko kamere kacu. Twumva ko ibintu byose ari vyacu, ibintu byose byo tugaruka ko twe n'imiryango yacu, ariko siko vyategerezwa kugenda. Kumva yuko ikintu cyose ni bimwe n'icakakarorero natanze, ibintu dukora amatana dufise
imihamagaro dufise si iwacu ntigarukira mu miryango yacu ni iy'abandi kugira ngo dukorere abandi aho turi hose, yaba ku kazi wumve yuko ikintu uri kurakora uteza kugishamo perfection kugira ngo kigende neza ku bwa bose. Rimwe na rimwe hari ukora ibikorwa umushefu wawe akaba ari wa celebre kandi no kuri binezerererwe ko nico duhamagariwe kugira neza, gukora twubaha hama ibintu bikagenda neza, perfection uri kurakora ikintu kugira naho batakuremarka ariko wumva ufite satisfaction ico kintu cagenze neza ku bw'icubahiro c'Imana. Ijambo ry'Imana rirabivuga neza muri birarivuga neza ukuntu Yesu ngo yaremeye araca bugufi, ngo ntiyashatse kuguma kuri gloire yiwe, ngo kandi ngo ntiyabonye ko kuringanira n'Imana ngo ari ikintu cyo kumirako, ngo ariko ngo araca bugufi, ngo arambara umubiri, araza arakora la mission de Dieu. À la fin bavuga ngo kugira ngo Imana ihabwe icubahiro kigaruke ku Mana. Yesu ni exemple parfait ku buzima bwacu. Rero natwe nk'abana abantu dukwiye kumera uko onye, dukwiye kumva yuko dukoze ikintu ni kubw'abandi, tugikore neza kubw'abandi. Igihe cyose nyimba uteka imfungurwa ziteke kugira ngo abantu bazifungure banezerwe bumve baguwe neza. Nyimba uri kurakora igikorwa c'Imana ntushake kumenyekana, ariko gikore kubw'icubahiro c'Imana ubwa mbere, wumve ko abantu b'Imana baguwe neza. Icubahiro c'Imana tukibonera mu bantu. Hari ijambo mu Bigalatiya 1:24 rivuga ngo bashima Imana kubwanje, bashima Imana kubwanje. Ntibashobora gushima Imana kubwabo batabonye amaresultat, batabonye ibintu wakoze. Iyo Mana bayibonera muri Madame Claudette, babona ati Madame Claudette yakoze ikati nukuri hari Imana mu ijuru. Hariho umuntu yarakenye cyane gose, akenye nukuri biteye ubwoba. Hanyuma hakaba hariho umuntu yari muri restaurant bamuserva plan nziza cyane gose, plan nziza iriko nyene ibintu vyiza cyane. Hama abona wa muntu arenganye akenye, aca fata yumva ngo umuhema ariko amubwira ati fata ya pla wishira urya muntu. Ngo aca arafata ya sahani aremera, nawe yarashonje ariko yaramenyereye kurya ivyo vyo kurya, ariko umwanya yumva muhema murungitse guhiza mfungurwa uwo muntu. Aca afata za mfungurwa arazisohora arazihereza wa muntu, ngo wa muntu aca aramubaza, arahindukira aramubaza ngo ni wowe Mana duhora twumva? Aramuraba mu maso ngo ni wowe Mana duhora twumva? Ngo nta wundi yokora ibi ngo atari Imana. Hama wa muntu ngo aca hatangura kumubwira ivya Yesu. Wa mukene arakizwa, ariko nawe ubuzima bwe bwaciye buhinduka ko yahuye n'Imana. Rero iyo atari kumvira akanegirije ako kajwi ntamuhe za mfungurwa, agakiza niko mujeko, iterambere ntiryo mujeko. Ko umuntu wese ahuye na Yesu aratera imbere, birahinduka, ibintu birahinduka. Mu kwishura ico kibazo reka abantu bashima Imana kubwawe nko Bibiliya bivuga. Ata muntu arashima Imana kubwawe, nukuri faut vraiment douter de son humilité. Nukuri muri Zaburi 20:7 havuga ngo bamwe bizigira imikogote, ngo abandi bizigira amafarasi, ngo ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Amen. Ego dusigurire gato guca bugufi no kwizigira iyo Mana no kwizigira iyo mikogote bihurira. Nkuko tugitangura kibazo cyambere twavuze ati guca bugufi no kwizera Imana. Kwizera Imana kuvuga ko uyihaye yose. Rero yizeye irakugirira neza. Simvuga ati haraho irakugirira neza, irakuduza kuko iraguhera umugisha kuri iyi si, ukaronka ibintu bitandukanye, ikaguha ubwenge, ikaguha amadiplome n'ivyo abantu bose bifuza. Iraguha izo diplome izo ushaka gushika ko zose, iraguha ubutunzi bufadika, ikaguha gutera imbere, ikaguha akazi keza, ikaguha umushahara, ukaba umuntu wo kwifuzwa. Rero haraho tuja mu muyondi tukibagira aho Imana yadukuye. Peut-être ushobora kuba warabivukiye muvuga ati edayera
si Imana yabimpaye ndanisanze mu muryango umeze papa neza yabirondeye. ni papa yabirondeye ariko na papa n'Imana yabimuhaye kuko hari indi miryango hajya itagira n'izina batagira n'ikintu na kimwe ariko Imana yakugiriye ubuntu uvukira ahantu hameze neza rero hari aho dushaka kwifadikiza kuri ivyo bintu si byo warakijijwe urakunda Imana ariko toujours wifatikiza kuri vya bintu wumva umenga sécurité yawe iri ku makonti bancaire ubutunzi n'amadiplome iri kuri diplome uvuga ati jewe ni diplome ni master mfise je ndibaza yuko ntobura akazi ariko détrompe-toi urashobora kwicara ukabura ukamuri kura depose ukabura n'uguhamagara nivyo cyane bikavamo hari abantu benshi bagwa ama depression kubera iki bagiye kudepanda ku vyo bafise bagiye kudepanda kuri kaka diplome bavuga ati jewe n'amadoktora mfise indatompamagara ariko ugatangara umwaka wa mbere ugahera peut-être wize hanze uratashe mu Burundi hari abantu batabura mabiyuzuye bumva ati jewe nukuri ahaje ndumva ko nduta abantu bose kandi ugasanga n'umuntu w'Imana ariko akabura n'umuhamagara naga consultance gato akakabura umwaka wa mbere ugahera wa kabiri wa gatatu ugasanga umuntu yaradeprimye yego reka muri ubwo butunzi nyene je mpora mbona aba papa canke n'aba mama bagendera mu miduga ikomakomeye bambaye impuzu nziza ariko wamuraba mu kajisho ukabona ati uyu muntu nta munezero nta mashimwe nubwo ataha muri ya nzu nziza ifise amapisine nubwo agendera muri ya jipe nubwo yambaye impuzu z'iburaya bamuzaniye amabiju wamuraba mu kajisho ugasanga ntanezerwa ntazi no kunezereza abantu rero uvuze vyo wiyishinze bijya ngo nivyo bizohava biguha umunezero nukurura maramara yego cyane nagomba kugaruka no kuri hari ijambo waruvuze ryo muri Filipi niryo nariko ndarondera hepfo ya hamwe nasoma kare nagira ngo ndangize nsubira gusoma aya majambo akomeye yego ego Filipi igice ca kabiri nsome kuva ku murongo wa 5 nshitse ku wa 11 ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo uko Yesu yatubereye akarorero ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana ngo ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako ngo ariko yisiga ubusa yakira ishusho y'umushumba ngo acika uwusa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi aragamburuka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba ngo nico catumye Imana ngo nico catumye Imana imushira hejuru wumvise kwa guca bugufi kwa rushobozi ngo nico catumye Imana imushira hejuru cane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose azofukame mu izina rya Yesu ayo ivyo mwijuru ayivyo kwisi n'ay'ivyikuzimu kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho ngo biheshe Imana data wa twese icubahiro vy'ukuri Yesu Kristo niwe yabaye akarorero l'exemple ultime yo guca bugufi nade muri no misi turiko twibuka kuvuka kuyo Yesu Kristo nyene nivuga ngo ukuvuka kwiwe hano kwisi egalo guca bugufi mu ijambo rimwe nshatse kubirezuma uyo Yesu rero twibuka basha tureke gutangura kurondera ibiti n'amatara tuzomanika n'ibiki ariko tubanze twimvire kuri uyo Yesu Kristo yaciye bugufi ngo asiga bwa bumana bwiwe hariya yambara ishusho ry'umugurano ivyo bintu biragoye abantu b'Imana aruruka yemera kuza kwisi mu ishusho rya kana abantu benshi bakunda kuvuga ngo kana Yesu kavutse ukamengo bigarukiye ngaho rero vy'ukuri ndumva ko
uyo Yesu nyene uyo Yesu yaciye bugufi Imana nzima yururutse ku bwawe ku bwanje akaza hano ku isi tukigume mu maso ego tunezegwe twatse amatara dutegura indya ibintu byose ariko tutibagiye kuvuga kuri Yesu Kristo n'ukuri nade uwo dusengera ego cyane Mwami Yesu turagushimiye ku bw'aya majambo duhejeje kuganirako n'ukuri wabanye natwe turagushimiye ko usubiye kandi kutwigisha ikintu kijanye no guca bugufi turagushimiye Mana yuko hari indi ntambwe duteye Mwami mu kwizera turagushimiye nuko Mwami iki kiganiro kizoshika kure kizokora kuri benshi kizotabara abadamu batari bake n'abagabo Mwami n'abajeune Mwami batarimenya neza bataramenya identite yabo Mana subira kandi ubagenderere Mwami ukiza bose bumva biyuzuye ariko buzure mpwemu yera ukundi gushasha bumve Mwami Yesu ko banezerejwe nawe bumve ko bakomejwe nawe bumve yuko atawundi nukuri nta handi hari amahoro atari muri wewe turagushimiye kubw'ikiganiro turagushimiye no kubw'izokurikira Mana nuhabwe icubahiro turagushimiye kubwa equipe technique yose Mana yafashije kugira ngo ikiganiro kigende neza ubahezagira nuko habwa icubahiro muri byose mu izina rya Yesu amen